Kaze mwese mko mwakurikirana ETBC TV uno wamwe tubashikiza ikiganiro canyu ETBC Sport mukaba muri kumwe na Rich Mirad size 611 niwe bagiye kugira share like na comment kugira ubashe kuronka ibikorwa bishasha bica kuri TV yanyu ETBC TV. Amakuru yacu nko bisanzwe turahera mu Burundi duhereye ku mukinyi Bimenyimana Bonfils Caleb muzi yahora kina mu mugwi wa Kaizer Chiefs mu gihugu ca South Africa biko byavuga ko umugwi wa Wydad Casablanca mu gihugu ca Maroc ukura murondera. Rero iyo nkuru ikaba yasohotse ku munsi wejo itangaza abantu benshi kubona umukinyi w'umurundi Bonfils Caleb Bimenyimana yo bari kararondegwa n'umugwi wo mu gihugu ca Maroc. Ndabibutse ko uwo mugwi wa Wydad Casablanca watahukanye Champions League 3 mu myaka 5 yerutse kurangira muri izi championnat zo muri Afrika. Uwo mugwi rero kaba ari umugwi ukomeye, umugwi ufise ibikombe byinshi muri Afrika, umugwi utinyitse muri Champions League yo ku mugabane wa Afrika. Rero yo bari shema, yo bari amahigwe, yo bari migisha kubona umukinyi wacu Bonfils Bimenyimana Caleb yo kwiyunga no mugwi wa Wydad Casablanca wo mu gihugu ca Maroc. Ndabibutse ko Bonfils Caleb muri saison irangiye yakinye inkino 26 Mizo nkino 26 akaba yabaye titire yatanguye mu nkino 19 atsinda ibitsindo 12 atanga amapasi avamo ibitsindo ipasi imwe. Uwo musore rero w'imyaka 25 ari hafi yo gusinya i Casablanca muri Maroc. Indi nkuru kiravuga mu Burundi ni umumenyereza w'inamba mu rugamba Etienne Ndayiragije biko bavuga ko yoba agiye kwiyunga n'umugwi wa Township Rollers wo mu gihugu ca Botswana, ariko akaba yabeshuje amakuru avuga ati ayo makuru nayo nzi, ayo makuru n'ibinyamakuru vyanditse, ayo makuru naco ndayazi ko. Akaba yabeshuje rero iyo nkuru yamushikana mu gihugu ca Botswana yavuga ko yoba agiye gutandukana n'umugwi w'inamba mu rugamba akiyunga n'umugwi wa Township Rollers, ariko rero akaba yavyaminiye kuravuga ati abona makuru y'amayira, ayo makuru nayo nemera na makuru nafitiye ubuhamya. Ayo niyo makuru twa dufise nga mu Burundi atandukanye. Tugiye rero ku mugabane wa Burayi tugahera mu mugwi wa FC Barcelona. Kiko kiratangaza benshi umugwi wa FC Barcelona n'umukinyi wabo Pedri yiyongeye ko ibiro indwi ku biro yarafise. Ndabibutse ko Pedri yaje mu mugwi wa FC Barcelona mu 2020 afise ibiro 60. Rero bivanye na physique nyinshi ari karagira mu imisi uko mubibonaga ku foto murabona ko yagize ukuboko kunini, afise ukuboko kunini bitandukanye nuko yarameze. Rero bikaba bivuga ko yiyongereye ibiro bigera ku ndwi, yaje afise ibiro 60. Rero mukubu umwanya akaba yapimye basanze afise ibiro 67. Rero we waravuga ati nje narabyibushe narongerekanya ariko ndashaka kugira physique, ngire physique nyinshi, physique irenze. Rero bikavuga ko yoba afise target yo gushikana ibiro 70 nivyo yifuza kugira agire physique azaragongana n'abakinyi mu iganwa rya La Liga na Champions League. Rero indi nkuru kiravuga ni umukinyi Pierre-Emerick Aubameyang yahora akinira mu mugwi wa Chelsea. Muzi ko ari umukinyi w'imari ya FC Barcelona yatijwe n'umugwi wa FC Barcelona mu mugwi wa Chelsea. Rero umugwi wa Chelsea ukaba bavuze ko utashimishijwe no kubona uko Aubameyang yigenjeje muri saison irangiye. Bikavugwa ko rero Aubameyang bagiye kwiyunga n'umugwi wa Olympique Marseille muri saison iza. Bikavuga ko bazoma amasezerano y'umwaka umwe n'undi mwaka wa option d'achat ni abasha kugira kwigenza neza bazomwongera undi mwaka muri saison iza. Indi nkuru kiravugwa ni umukinyi wa Tottenham Harry Kane bivugwa ko umugwi wiwe wa Tottenham wifuza ko Harry Kane yogugwa miliyoni 116, ariko uwo mugwi ukavuga ati nta mukinyi wacu tuzotanga umukinyi Harry Kane miliyoni 116 ziko ziratangwa n'imigi itandukanye, mutibagiye Paris Saint-Germain, mugashiramo n'umugwi wa Bayern Munich, mugashirako n'umugwi wa Real Madrid kiramurondera. Bikavuga ko rero uwo mugwi wa Tottenham utari prêt yo gutanga umukinyi wabo Harry Kane ku miliyoni 116. Bakavuga ko n'imiburuburi ku miliyoni 150 boganira n'umugwi woba umwifuza. Umunyegori w'umugwi wa tubandanyije n'izindi nkuru ziko ziravugwa. Turabandanya mu equipe ya Juventus, ariko biravuga ko umukinyi Dusan Vlahovic amazi imisi avugwa mu binyamakuru bitandukanye. Dusan Vlahovic bikavuga ko rero yoba agiye kuva mu mugwi akiyunga n'umugwi wa Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain kavuga mu gihe yotakaza Kylian Mbappé yo kigura umukinyi Dusan Vlahovic, bikavuga ko bazomuha contrat y'imyaka 5 akazohembwa ni miliyoni 11
buri saison harimo n'izindi clause zijanye nuko Dusan Vlahovic ni abashaka gutsinda ibitsindo vyinshi ari miliyoni 9 umugwi wa Paris Saint-Germain uzogenda uraha uwo mukinyi wa Juventus Dusan Vlahovic. Indi nkuru kiravuga n'umugwi wa Leipzig ariko iravuga ko umukinyi Xavi Simons muzi ko ari umukinyi w'imari ya Paris Saint-Germain yari yaratwijwe, bikavuga rero ko umugwi wa Leipzig wipfuza kumugura, ariko Paris Saint-Germain ikavuga ati turekura Xavi Simons tutaramenya ko tuzosigarana na Neymar canke Kylian Mbappe. Bakaba barindire rero barabe kazoza ka Neymar na kazoza ka Kylian Mbappe niko kazodetermina yuko Xavi Simons azova mu mugwi wa Paris Saint-Germain kingwa n'umugwi wa Leipzig canke akaguma mu gihe Neymar canke Kylian Mbappe umwe muri abo yova mu mugwi. Indi nkuru kiravugwa niyo umukinyi Juan Cuadrado yahora akinira umugwi wa Juventus niko yavuga ko yo bagiye kwiyunga n'umugwi wa Inter Miami. Ndabutse rero uwo mukinyi ko yaramaze imyaka myinshi ariko arakinira umugwi wa Juventus. Rero Juan Cuadrado akaba yavuye mu mugwi wa Juventus nyuma yo gukina imyaka 13 ari kumwe n'umugwi wa Juventus akaba agiye kwiyunga n'umugwi wa Inter Miami. Umugwi wa Inter Milan akaba ariwo ugiye gusinyisha umukinyi Juan Cuadrado. Seko Fofana akaba yabaye officiel yuko umukinyi w'imyaka 28 Seko Fofana agiye mu mugwi wa Al Nassr wo mu gihugu ca Arabie Saoudite. Rero milieu d'Itere wo mu Cote d'Ivoire akaba yagiye kwiyunga n'umugwi wa Arabie Saoudite, bikavuga ko azavugira visite medicale kuno munsi hama ahabwe amasezerano yo gukinira uwo mugwi wa Al Nassr. Muzi ko usanzwe ukinamo n'umukinyi w'igihangange Cristiano Ronaldo. Umunyegori Andre Onana rero bikaba byabaye officiel ko agiye kwiyunga n'umugwi wa Manchester United. Umunyegori akaba aje gusubirira David Doge yasohotse uwo mugwi wa Manchester United nyuma yo gukinira imyaka 12 akaba agiye kwiyunga n'uwo mugwi wa Manchester United. Indi nkuru kiravuga nuko ku nkuru kandi ya Tottenham ikiravugwa nuko Xavi Simons yoba ari priorité préférée ku mugwi wa Tottenham. Bavuga ati nitwaba Harry Kane mwebwe Paris Saint-Germain namwe muzodoa umukinyi Xavi Simons. Rero tukaba turindiye turabe iyo biko biraja byo bakinyi bako barakinira na za Mercato zige zitandukanye ziko ziravugwa ku mugabane wa Burayi. Rero hari Maguire muzi ko ari we yahora ari kapitene w'umugwi wa Manchester United. Bikaba bivugwa ko rero umugwi wa Manchester United wamwatse igitambara umumenyereza Erik ten Hag akaba yatse igitambara cyahora gifiswe na kapitene emblematique w'umugwi wa Manchester United ari we Harry Maguire. Bikavugwa ko rero hagiye kwigwa ukuntu hotogwa umukinyi azoba umukapitene w'umugwi wa Manchester United. Ikintu kimwe gusa Erik ten Hag yashirije nuko yavuze ati sinzoha amahirwe abakinyi batora kapitene nje nzomwitorera nk'umumenyereza. Rero tukaba turindiriye turabe mbe kapitene w'umugwi wa Manchester United muri seziza azoba ari inde. Nabe ko biravugwa abakinyi batandukanye Rafael Varane bikavugwa ko yogwa kapitene canke Bruno Fernandes canke Luke Shaw. Tukaba turindiriye rero turabe uzoba kapitene w'umugwi wa Manchester United muri seziza 2023 ishira 2024 azoba ari inde. Tukaba turindiriye turabe iyo bizoherera. Mu mugwi wa FC Barcelona kaba batangaje ko Sergio Roberto ariwe agiye kuba kapitene emblematique wo mugwi muri seziza. Baba batangaje ko Sergio Busquets nyuma yo gusohoka akaja muri Inter Miami mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero Sergio Roberto akaba ari wagiye kuba umukapitene wo mugwi wa FC Barcelona. Bakaba batatangaje ivyegira vyiwe akavuga ati tuzobitangaza mu nyuma, ariko biko biravugwa ko umukinyi Ousmane Dembele ashobora guhabwa kapitene akaba kapitene wo mugwi wa FC Barcelona mu kumuryosha kugira agume mu mugwi wa FC Barcelona. Izi nizo nkuru twari tubafitiye kuno munsi. Ndakubwire ndakwibutsa kandi ugire share, like na comment kuri TV yanyu ETBC kugira uzobashe kuronka ibikorwa bishasha bica kuri TV. Mukaba muri kumwe nanje Rich Mirad size 611.